inzuzi naho zizokurengera, ibyago byose ntibikubabaza, nibyo nirungikiye kukugeza, inzira niyaca no mu muriro, uzobumwa n'ubuntu bwawe bwinshi, imbeya naho zizokubabura, zoba nkuvugutiye nguzurame, umutima wisunze umwana wanje, sinzowurekura n'umwasi namba, nahoge hino muco vy'uringunza, nikizowushikura nk'ukuboko, umutima wisunze umwana wanje, sinzowurekura n'umwasi namba, nahoge hino muco vy'uringunza, nikizowushikura nk'ukuboko. Gira sa 27 naye. Amen, amen. Reka twongere kw'ijana na 27 dukuriza umwanya. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe, nitavye Yesu ndaje mukiza, w'amaraso wavuye anyoza ntunganye, ndazi ko mfise ibyaha byinshi mu mutima, byose ndabikuzaniye, nawe ubinkure. Nitavye Yesu ndaje mukiza, w'amaraso wavuye anyoza ntunganye, kandura mu mutima, wuzuye urukundo, wuzuye ukwizera kose, n'amahoro menshi. Nitavye Yesu ndaje mukiza, w'amaraso wavuye anyoza ntunganye, ndazi kuzomfashisha imbabazi nyinshi, ibyo wansezeraniye bizoshika byose. Nitavye Yesu ndaje mukiza, w'amaraso wavuye anyoza ntunganye, shima amaraso yawe ankuye kw'ibyaha,, 'Ni 'Imbaza n'ubushobozi, 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 'Ni 'Imba
mukiza w'amaraso wavuye anyoza ntunganye. Oh, nitavye Yesu ndaje mukiza w'amaraso wavuye anyoza ntunganye. Yesu rero abahezagiye. Karibu n'ubu aka kariro kagume kaka. Hanyuma nibaza ko hogera akanya mugaca kuri ekara mwese kugira ngo tubonane. Nibuka groupe imwe baranka kuja kuri ekara kugeza aho bavuga bati reka ndibikeneye kuja kuri Zoom, reka dusubire ku kintu kitabona. None ko Imana yaduteye iteka tukaba twarashitse muri iri terambere twokwisubiza inyuma. Yesu abahezagiye. Okay. Ariko ndabona mwahashitse kwera, Imana ibahezagire. Yego, muri ya Zaburi ya 13 navuga ngo aho abana b'Imana bakoraniye niho Imana itunturira imigisha. Aha je ndayibona iza hano. Yego, ndabona ya nshuti yacu Kamara ntimwayizanye. Yesu ashimwe. Amen. Je ndi mushasha, nkaba ndi muri Oiscrition. Karibu uri hafi yanjye. Ego Jarike niwe yampaye, niwe yashitse muri groupe. Ego. Karibu. Hama ndanezerewe no kubana namwe. Ndubatse, hama ndi kumwe n'umufasha wanje ntari hafi. Nari nshimiye kwifatanya nawe muri kano kanya. Hama ndakunda Yesu. Iyo numvise rero abantu bamuhimbaza numva no kwifatanya nawe. Karibu cyane aho uri isi kuri hose, nta bitima byose ndashika ni hafi cyane musanze. Ko hadashika ni Kolonye. Ni kuri twebwe Kolonye yicaye yitwa kwikure. Ni kilometero nka 15. Ndari agatere gato ngaho ibona. Gaca ngaho iwacu. Aziyuni. Numva tubana. Yego, nibaza ko ni ari imwe cyangwa ibiri ivuga. Ni arengo ni ari gatatu. Yego. Wow, ni sawa. Numva tubana hafi. Tubana hafi. Ariko rero Yesu abahezagire. Amina. Tuzakubwira aho bari kuko bari henshi hatandukanye. Yego. Nuko. Confiance nawe ntitwari bwakubone, twakumva gusa none baragushize no muri groupe. Urabizi Imana ivura abantu bana bari mu bitaro n'abataraza. Yego. Murakoze cyane. Karibu. Yego, imisuko rero. Yego, murakoze. Sawa. Ndacangala nshitsi imbere y'Umunyanazareti, niba ntangaye cyane wicamundishije
uko Yesu yankunze atyo ni ubwanje yaseze ati ntibibe ko ngomba ibyiwe si byo byamuje n'ibyaha byanje n'igitangaza n'igitangaza iyo ndirimbo yanje itangaza igitangaza n'igitangaza yuko Yesu yankunze atyo nibuka ingene yabize uguya nk'amaraso ibyo byabaye kuranje yajoro Getsemane n'igitangaza gitangaza iyo ndirimbo yanje n'igitangaza n'igitangaza uko Yesu yankunze atyo yikoreye ibyaha byanje abihindura ibyiwe naho wataco yakoze byose yarabizi n'igitangaza igitangaza n'igitangaza iyo ndirimbo yanje igitangaza n'igitangaza oh Yesu yangiriye mu bwishingo ngo nze nk'irugo rupfu ninaja mw'ijuru aho nzatura ubwo yankunze igitangaza 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 iyo ndirimbo yanje igitangaza 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 uko Yesu yankunze atyo amen Yesu aduhane umugisha Mwami Yesu turagushimiye turagukengurukiye cyane ubuntu n'imbabazi utugirira tugushimiye aka kanya keza dushitse ko turi bazima tugushimiye ko watugwaniriye intambara twese kubwo inkomezi zacu none Mwami Yesu turakweretse kano kanya turakwinginze ngo ubane natwe mpemu wawe aze mu mitima yacu turasengera akanya kose Mana tuza kumara imbere yawe umuntu wese yaje hano Mana atahe hari ico yungutse Mana mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti turasengeye imitima yacu kugira ngo ihe gutahura cy'ukuri dusengeye Mana nugira atugaburire ijambo ryawe umuhezagire Mana abe nk'umugende ujana amazi kw'isi yumye ibisigaye natwe Mana uduhe kumva ndetse tumaze kumva uduhe Mana no kwitwararika ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti
mana aka kanya umuntu wese umuhe umutima wiwe kugira ngo uhinduke mushasha mu izina rya Yesu turakwinginze mana ngo aka kanya dufata ntikaba kubusa ariko umuntu wese ashike ku gutunganywa kose ashike kwezwa gushitse mana kugira ngo bikunde tugende tuba umuco nk'uko mana wavuze ko turi umuco w'isi urakoze shishikana natwe mu izina rya Yesu tubisenze amen.